Nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Abarundi barayamaze bati ibigiye inama bigira imana. Umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye kuva hawe amabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi yaciye aja ku kivi, mbere akaba amaze kugendera intara zitari zike mu ntumbero yo kwigisha indongozi zo muri izo ntara imigambi nyamukuru ya leta mvyeyi, leta nkozi, kugira baje gukorera no gutunganiriza bene gihugu bashira mu ngiro intumbero ya leta, na kare ngo babiri ntibajana bataraganya. Muri kino kiganiro tugiye kubayagira ivyo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yaranguriye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, mu ntara ya Bujumbura no mu ntara ya Karusi. Sangwa ikaze. Kw'igenekerezo rya 8 Nyakanga, nyenicubahiro General Varisito Ndayishimiye yarakiriye ku kirimba c'Igitega uwuserukira banki y'isi yose hano mu Burundi, hamwe n'abaserukira ibihugu vya Turukiya na Afrika y'Epfo hano mu Burundi. Yarakiriye kandi uwuhagarariye ishirahamwe rya Afrika yunze ubumwe hano mu Burundi. Abo bose barakeje umukuru w'igihugu kuba harabaye ibisikanya ku butegetsi mu mahoro, bongera baramuha ubutumwa bwo kumuhoza kubw'urupfu rwa giturumbuka rwa nyakwigendera nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Mu kiyago bagiranye n'ubutwari banki y'isi yose, nyenicubahiro umukuru w'igihugu yasavye iyo banki gushigikira imigambi y'iterambere yashizwe imbere na leta. Uwo mushitsi nawe ashikiriza ko iyo banki yateguriye Uburundi igikemanyi c'imiliyoni 600 zizokora mu myaka 3 iri imbere. Ivyo hamwe n'ibindi kurikira icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Nzeyimana Alain Diomede. Bose bari baje kugira ngo bamukeze kubera amatora duherukamwe yagenze neza, akaba ari n'akarorero ku bindi bihugu vyo muri Afrika, ariko banahoze nyenicubahiro umukuru w'igihugu, banahoze n'igihugu kubera ko twabuze imboneza y'amaha nkuko mwabikurikiranye. Ariko bari bazanywe n'ibindi bakeneye yuko boyagana nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Userukira ibanki y'isi hejuru yo gushima yavuze yuko bigaragara neza yuko leta y'u Burundi iri ku murindi udasanzwe, kandi umurindi uboneka kuri kurahindura ibintu kugira ngo abene igihugu baroranigwe. Ati cyo rero ni vyiza yuko kuva mwaka w'igihumbi n'amajana 1957 turi ngaha ntiturigira duhagarika. Ati turifuza yuko nivyo turimwo vyobandanya uko nyene. Barifuza yuko mu migambi ya leta mvyeyi, leta nkozi, bogira akarusho ku mahera bahora batanga. Bakaba bifuza yuko ngo mu myaka 3 iri imbere bashobora kuba botanga miliyoni zishika ku 600 z'amafaranga y'abanyamerika kugira ngo akore imigambi itari imigambi ya ibanki y'isi, ahubwo imigambi leta kuko yoba yifuza kurangura. Ivyo rero abanyanicubahiro umukuru w'igihugu akaba yavyakiriye neza, akaba yavuze yuko hari n'indi migambi ishobora kuba yaranguwe n'ibanki y'isi mu minsi yahera, ariko ikwiye gusubirwamo kuko harimwo utunenge. Bose uko baje yaboneka akaje kugira ngo abibutse yuko igihe leta yarahira hariho ibikorwa bitandatu yahaye abashikiranganje vyihuta, harimwo nk'ibi vyo kugira ngo bagwanye igiturire, hakaba harimwo vyihuta gufasha ugwaruka, kandi mukamuzi yuko bariko baregeranya ibitigiri vy'abaheje amashuri ariko batararonka akazi, ibi vy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo abene gihugu bafungure neza, turonke n'ivyo umusesekara dushobora gushora hanze. Hakaba n'ibijanye n'ibi vyo kugwanya ikiza coronavirus, biboneka kandi neza yuko turuko turayitsinda cyane ku buryo mu mezi 2 yari yahaye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bamaze gushika ku bintu bishika ku 75 bice 75, ukwezi kumwe gusigaye bishobora kuzogenda neza. Ibijanye n'abahejeje akazi abakukuruke, murazi yuko nyenco bareka aravyitaho cyane kugira ngo bavuzwe ku buntu, vyaratangwa ivyo hanyuma baze baronke n'akarusho udufaranga bazoza bararonka. Ikindi naco nikijanye nuko ingo zose mu gihugu zobaho neza, cyane cyane kugira ngo bakureho babandi dukunze kwita ngo n'abadeplace ngo bavuye mu zabo,
aho tutovuga ngo hari abantu bavanye umuzabo kandi atantambara iri muri iki gihugu. Aho nyene mu ntara ya Gitega Sebarundi yarifadikanije n'abene gihugu bo ku mutumba avuka ko wa Musama mu bikorwa rusangi vyo kubaka ikigo kizokorerwamwo ibintu bitandukanye ico bita centre multifonctionnel. Ico kigo kizobamwo ishure rigeretse gatatu aho gukorera amanama n'ibindi. Mwijambo ryiwe nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu yamenyesheje ko ibikorwa rusangi vyerekana neza urunani rw'umuryango umwe witwa Abarundi ukaba mu gihugu kimwe citwa Burundi. Urwo runani nigo rwatumye abene gihugu bo ku mutumba wa Musama baja hamwe mu kubaka ishure rizofasha Uburundi muri rusangi kuko turi kumwe twese birashoboka. Yaboneyeho gukengurukira abamaze guterera uwo mugambi aho twovuga ibanki nkuru y'igihugu BRB yaje yibangikanije intererano y'isima igera ku mifuko 200. Umugwizatunga Ndacayisaba Toma yaterereye imifuko 200 y'isima hamwe n'abadandaza bimvukira bakorera mu gisagara ca Bujumbura bari bazanye imifuko 100 y'isima. Yarashimiye kandi n'umushinga ntahe Merance Hakizimana yatanze ico kibanza kiriko kirubakwamwo iyo nyubakwa. Vyongeye umukuru w'igihugu yaremereye abene gihugu ba Musama ko azoterera iyo nyubakwa ivyuma vyose bizokenerwa. Ibikorwa rusangi nivyo vyerekana urunani rw'umuryango w'Abarundi. Ndavuga neza yuko ari umuryango w'Abarundi kuko Uburundi nibwo bwatuvyaye, niyo mpetso yacu, niyo yaduhetse kandi niyo izoheka n'abandi bana bazovuka inyuma yacu. Nico gituma rero iyo turi kumwe twese ni ikimenyetso kidasanzwe. Urunani hagati ya bose rimwe bahetswe mu ngobyi imwe ni ikimenyetso cerekana ubumwe bw'Imana yaturemye. Urunani kugira ngo rugende neza nuko twese tugira umutima umwe. Kugira tugira umutima umwe nuko tugira ikiduhuza. Itunga twese riduhuza. Itunga rya mbere rero ridashumbushwa ni igihugu cacu. Iki gihugu cacu Imana yakiduhaye. Tucubake tugihingure kuko nico catunze basogokuruza kandi nico gizotunga nabuzukuruza. None rero dukora ibishoboka byose kugira ngo abazovuka bavukire mu gihugu ciza. Abarundi twarasamaye mu myaka yahera, turasamara turibagira ko dufise igihugu, turabarundi barezwe mu gihugu cyabo. Mwarabonye ingene rero carasambaguritse. Uno munsi wihweje ingoga dufise biraboneka ko dufise kazoza. Ubu rero turiko turahingura ikiduhuza tugirira ku runani. Ishure ni itunga rusangi. Nico gituma mubona naho abari uwo mu yindi mihingo asanze aho bariko barubaka nawe arubaka. Kuko nk'ubu hari uwotanga arabonye abavuye mu zindi ntara bari ngaha akavuga ati none haje bagiye kubafasha kubaka ishuri ngo bizobamarira iki. Ejo hariho igihe uzoza ubona baje gukorera hanyene. Hanyuma imiryango yabo abana babo bace biga muri rishure. None bataryubatse ritabaho abana babo boca bigahe. Aha ni kazoza k'igihugu cose wubatse ishure. Uba wubakiye Uburundi. Abakozi ba leta bakorera hose ni vyiza ko basanga hose hari amashuri kandi meza. Amashure niko kazoza ku Burundi. Aha turubatse kazoza. Turiko turubaka kazoza. Kuko Burundi burakeneye abana b'abahinga bazoza kubaka bakoresheje ubuhinga. Erega ubu ntiturikiri mu cinjana caho bavuga ngo n'ubutiza arabaho. Mu misiza udafise ubumenyi warose ntuzoronka ubuhinga bwo gukora kuko ibintu bigenda bihinduka. Nico gituma abana bacu bategerezwa kuba abahinga. Uno munsi hariho abana bavuga ngo ico mpa diplome gusa. Wamubaza uti woca ukora iki? Ngo noca ndonderaho nicara. Uno munsi birakenewe ko twiga tuvuga tuti nzokora iki. Nasoma ili niwe boss. Siyo kusoma uwe omba. Muga tugahimiriza n'abigisha. Abigisha amaze iminsi ndabivuga
abigisha ntibamenye ko dukeneye ko batwigishiriza abana b'abahinga, ntibigisha abana. Murabona ingene umwigisha yigishije umwana akaza yumva uwo mwana bayirangiranwa mu bwenge. Murabona abarimu bamwigishije ingene baryoherwa, baranezerwa cyane. Je abarimu banyigishije iyo bambonye barahimbagwa cyane, kandi n'ubu baracavuga ngo he wa mwana wanje, akumva ko anezerewe kubona naciye mu minwe iwe. Nico gituma mpanura abigisha koko mube abigisha abavyeyi, mube abavyeyi. Mumenye yuko iyo abavyeyi barungitse abana ku ishure babarungika babakunda. Nico gituma uwo babashikirize nawe atereza kubereka urukundo. Umwigisha niyerekane urukundo kwa givyeyi, ababare umwana abonye adashobora kuronka imico myiza, adashobora kuronka ubumenyi. Muri leta twebwe twariteguye gufasha urwaruka kugira ngo turabe ko go kwisununura ruronka akazi. Mugabe cyantangaje nasanze urwaruka rwishi rurindiriye ngo niba duhe amahera none tuyarye, ngo twe turafise koperative ni muduhe. Nakubwira ngo dufise umugambi, dufise koperative. Twebwe dukeneye ko ajya amafaranga ari ayazotanga akazi. None mwe mwagwaruka ko mwiyegeranije muri koperative, mufise umugambi uwuhe, uzoha akazi bangahe kugira uwo mugambi leta ice iwuterera. Erega tuzoraba umugambi mufise, muce mutwereka uwo mugambi abuzoha akazi ingene bangana. Nivyo dukeneye. Tubamenyeshe ko ico gikorwa cyabaye ku igenekerezo rya 12 Nyakanga kigasozerwa n'urukino rwahuje imvukira za komine Giheta n'Ibanki Nkuru y'Igihugu. Ku igenekerezo rya 10 Nyakanga Sebarundi yagirishije inama abatowe hamwe n'indongozi zirangurira imirimo mu ntara ya Bujumbura. Iyo nama ikaba yabereye muri zone Mageyo. Muri iyo nama nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu yamenyesheje ko bahawe igikorwa n'abene gihugu kugira babakorere bongere babatunganirize mu ntumbero yo kubaka iterambere ry'igihugu cacu atawandya wangura. Yabasavye kandi kuzigama neza itunga rusangi nk'uko leta nkozi leta mvyeyi yihaye iryo hangiro. Byinshi mu byavugiwe Imageyo kurikira umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean Claude Karego. Umukuru w'igihugu yagishije inama abayobozi nshingwabisata mu ntara ya Bujumbura. Ni inama iri mu rukurikirane rw'inama amaze imisi agirisha kuri abo barongozi, ku barongozi nk'abo mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi kugira ngo bamenyeshe imigambi n'imigabo ya leta mvyeyi, aheze abonereho no kubararika gushira mu ngiro iyo migambi. Umukuru w'igihugu rero yabibukije yuko leta y'u Burundi ifise intumbero nshasha muri iki gihe, intumbero ihamagarira zina murongozi wese, zina mukozi wa leta wese kuva hasi gushika hejuru cyangwa kuva hejuru gushika hasi, kumva yuko ari umuvyeyi wa bose, kumva yuko ivyo akora mu kazi ke ka misi yose yo bikora nk'uko yo bari umuvyeyi ariko abikorera abana biwe. Aho iyo niyo ntumbero ya mbere ya leta mvyeyi, kandi akabamenyesha yuko umurongozi mwiza atari ugukora nk'umuvyeyi gusa, ariko n'igihe bikenewe ko ahana hategerezwa gufata ingingo abantu bose bobo badakora ibiroranye bagafatirwa ingingo, no kuva yuko abakora amakosa leta mvyeyi mu byo ijejwe harimo no kubahana. Yabwiye kandi yuko abarongozi bategerezwa kuba abakozi b'akarorero, abakozi b'akarorero ubwa mbere bonyene bagakora bakabera akarorero abandi, ariko kandi bakabera n'abakoresha abandi, bakumva yuko umwese afise icajejwe kandi ahamagariwe gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umwene gihugu n'umwe yidoga. Ibyo rero bavuga yuko ico ikizogaragaza ko umurongozi yawe murongozi kirumara nuko mu vyajejwe ata mwene gihugu azokwidoga. Umukuru w'igihugu rero ubwo nibwo butumwa yari yabazaniye, ariko kandi mu gusozera yabahaye impanuro nyinshi, arababwira yuko iteka nitekane vy'igihugu, kazoza keza k'igihugu kazirikiye cane cane mu kuzirikana ko turabarundi. Umuntu wese agasubira kumva ko ari umurundi, kuko mu vyatumye igihugu gisinzikara, mu vyatumye igihugu kigira ibibazo
twabonye mu minsi iheze nk'uko yabivuze nuko hanini hariho abarundi bataye akaranga k'abarundi bagakurikira inyifato n'ingendo zigayitse zazanywe n'abakoroni mu Burundi. Ikindi yabibukije nuko ibiri mu gihugu vyose ibiboneka n'ibitaboneka nundi wese yokumva yuko ari ivy'igihugu. Ntihagire umuntu agomba gufata itongo abamwo canke itongo ryo ryose ryegukira igisata cyo cyose cy'igihugu ko ari itongo ryiwe. No kumva yuko leta ishobora kwikora ku itongo iryo ryo ishobora kwikora ku butunzi bwose buri mu gihugu. Aho rero umuntu wese asabwa kubungabunga itongo. Aho mbere umukuru w'igihugu atera kamarundi bose ko bokwirinda gutwagwa n'amaronko mu kugurisha cyane cyane amatongo ku banyamahanga. Iyo ni inyifato imaze imisi igaragara mu Barundi, abatera kamo kw'ivyo bovyirinda. Umukuru w'igihugu kandi yarangije amenyesha abitavye iyo nama, akaba ari n'akamo yateye abarundi bose, amenyesha yuko inyuma y'izi ngendo ariko aragira kugira ngo ararikire abarongozi kwitaba imigambi ya leta mvyeyi, leta nkozi, agiye gutanguza isekeza rijanye no kunagura indero mu Burundi, aho agomba gutera kamo cyane cyane abigisha kuzirikana ntaryo yuko bategerezwa kuba abavyeyi b'abana, ntibabigisha gusa, ntibabareze gusa, ariko bumve yuko abana bajejwe bategerezwa kubafata nk'abana babo, bafate kujya umuvyeyi yofata abana biwe. Ahejeje iyo nama, Sebarundi yaciye aja mu birori byo gushikiriza icese buramatari w'intara ya Bujumbura, Pasiteri Desire Sengiyumva. Mwijambo yashikirije abene gihugu bari basidukanye n'iyonka mu kwitaba ivyo birori, yagize ati: "Uno munsi naje kubaho ubwahuro bw'urugamba rwo kurwanya ubukene. Umwene gihugu wese ahamagarirwa gukorera igihugu kugira gitere imbere no kukigirira isuku. Leta nkozi ije kubakoresha, leta mvyeyi ije kwitwararika ubuzima bw'abene gihugu, nabo bagasabwa kuba abana beza." Vyongeye yabasavye kubaha no kugamburukira buramatari wabo kugira bagire urunani mu guteza imbere intara yabo ya Bujumbura. Mwaratoye muritorera inzego, mudutora kubera twemeye ko tuzokorana namwe kandi dushira imbere imigambi yanyu. Mu civugo twavuga tuti turi kumwe twese birashoboka koko. Muri iyo migambi murazi ko twaguma turaba mbega Abarundi dukeneye iki kugira ngo tuve mu bukene. Duca twigira inama yuko tugiye gutanguza urugamba rwo kurwanya ubukene. None rero uno munsi nje kugira ngo ndabaha ubwahuro, kuko aho mudutoreye twaciye tugenda turiyumvira twobakorera iki. Mbega ko nemeye kuzomusuku wanyu, none nibiki ngiye kubakorera? Hanyuma rero turitunganya neza, duca dusanga kugira bigende neza nuko n'umukuru w'igihugu adashobora gutambikiza igihugu cyose ngo agishobore, ategereza kugira abafasha. Niho rero twatanguye turatunganya leta nkozi, leta mvyeyi, kuko leta mvyeyi yoyo ni mwebwe nyene mwari muhejeje kuyishiriraho, kuko mwebwe abene gihugu ni mwebwe muzi ingene mu bungabunga igihugu catuvyaye. Leta mvyeyi iserukira igihugu catuvyaye, aha twese turi mu muryango. Nico gituma hariho ivyo dusabana dutegereza gukorera hamwe. Umwene gihugu wese ahamagariwe gukorera igihugu kugira ngo kigire amahoro n'umutekano n'impore. Ahamagarirwa gukorera igihugu kugira ngo gitere imbere, tuve muri ubukene, tubeho neza, tugire amagara meza, tube mu nzu nziza, dukore dufise aho dukorera, tugire isuku. Ivyo byose rero bishoboka tugiye hamwe, tugakorera hamwe. Nico gituma igikorwa ca mbere twiyemeje tumaze kubona ko twese tugize umuryango umwe, nuko Abarundi batosubira kugwa mu rudubi, tugagwa muri umuryango umwe. Ntidusubire kwisamburirako nk'impene. Abarundi twaratewe n'inyosha mbi, turaronka impwemu mbi zidutuma twisamburirako. Igihugu cacu ni cari cacu, si cari c'abanyamahanga, ni cari c'Abarundi.
twese turi kumwe twese mu muryango umwe. Biratangaje cyane rero nk'umuntu abazi yuko turi mu muryango Uburundi, turi mu mpetso imwe, hanyuma ugasanga niwe nyene atanguye guturira iyo mpetso. Kuko kare ntitwari tuzi umurundi icyo amaze, twiharura mu bahutu n'abatutsi n'abatwa, ntitwari tuzi ko turi abarundi. Iyo mpemu mbi yari yaratwibagije ko turi abarundi kugira dukunde igihugu cyacu. Tumaze kwibagira ko turi abarundi none twakunda igihugu cyacu gute? Dutegerezwa kumva rero yuko igihugu ari gwacu. Nico gituma gitosekaye n'inzu yacu bitosekaye. Abakirimwe impwemu mbi yo kwiyumvira yuko umurundi mwene waba adakwiye kubaho, iyo ni impwemu mbi dutegereza kugwanya twese tukayigwaniriza hamwe. Umurimyi ariko ararima kugira ngo umwigisha ari kwigisha aze kuronka ivyo afungura. Umwigisha nawe ariko amwigishiriza umwana kugira umwana azaronke ubumenyi bushobora gutuma akorera igihugu n'abavyeyi bamuvyaye. Umwarimu ariko arigisha yigishiriza umurimyi, muga ariko arigishiriza na muganga. Muganga nawe ariko amuvurira abiwe. Bisigura yuko barundi twese turi magiriranire turiko turubaka igihugu cyacu. Kirazira ko mu Burundi dusubira kubona umuntu atubuza kwirimira. Twirirwa turara ntibuca, twaruhuka tukarara ntibuca, hama bukeye naho tubavuga ngo ntituja kurima ngo hariho umuntu ngo hava dutera grenade, ngo hava rasa. Mu Burundi ivyo no kubisezerera ntibize bipfe bigarutse mu gihugu cyacu. Nico gituma tubahimiriza yuko ubu twifata nk'abana mu muryango, ntitwifate nk'ubusimbira hamwe, ntidusubire kwifata nk'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ubu nitwifate nk'abarundi bari mu gihugu cyabo cy'u Burundi, bafise uburenganzira bungana kandi umwe wese ategerezwa kurya ku vyiza vy'igihugu atawanja wangura. Leta mvyeyi ni leta ibabungabunga, ni leta indongozi zidasubira kubasaba ibiturire. Indongozi ahubwo ziraba ivyo mukenye kugira ngo zibereke ingene tuva muri ubwo bukene bw'ivyo bintu. Uwiyemera rero ko ari umurundi nuwuzi yuko ategereza kubungabunga itunga ry'igihugu, uwo ni waba ari umurundi. Uwusesagura uwo ntaba ari umwana mu gihugu. Leta nkozi rero nayo ije kugira ngo ibazanire ubuhinga, kuko twarabonye ko abenegihugu bose barashaka gukora mugabo babuza abahinga babakoresha. None rero leta nkozi ije kubakoresha. Abarimyi leta nkozi ije kubereka ingene murima kijambere kugira ngo murimbure muronke umusesekara muzojana ku isoko. Aborozi niko kuko ibikorwa byose leta iringa kugira ngo ibereke ubuhinga bw'ingene mushobora kubikora. Sebarundi yarongeye kandi arahimpanura abigisha mu kubasaba ko baba bigisha abavyeyi, ati duheruka kubarungikira abana bacu kandi nimwe muzobamarana umwanya munini. Kubw'ivyo mubwirizwa kudufasha kurerera Uburundi. Amashuri yarayuguruwe, yugurugwe abigisha bazi neza yuko ari abavyeyi. Abavyeyi twaraye turungikiye abana bacu abigisha, tubabarungikiye tuzi ko muri abavyeyi, ntitubabarungikiye tuzi ko muri birara, tubabarungikiye mu baturerere. Umwigisha adafata umwana nk'uko ari umwana wiwe, uwaba yataye umwuga w'umwigisha. Umwigisha w'ukuri ni umwigisha w'umuvyeyi, aho indero runtu umwana akongera akamuha ubumenyi. Hariho abigisha bamaze kuba ibihemu, basigaye ari bo bahumbisha abana bari bajejwe kurera. Umwigisha ahumbisha umwana yigisha, ntahataniye n'umuvyeyi ahumbisha umwana wiwe. Nukumenja n'umuvumo, mubimenye abigisha bavyumve. Turakeneye uko tuzobona abana mu batugarukanira igice ca mbere giheze, tubona baje bafise ubuntu, bafise indero, ari abana koko bavuye mu minwe y'umuvyeyi. Nkuko mwabibonye abo barabene gihugu b'Ikarusi bariko barigina mu kwakira Sebarundi aho yararamutse agendera iyo ntara mu ntumbero yo kuyaga n'abatowe hamwe n'indongozi zitandukanye zo muri iyo ntara.
hakaba hari kwigenekerezo rya 11 Nyakanga. Muri iyo nama umukuru w'igihugu yarakeje cyane abanyakarusi ku ntambwe bamaze gutera mu bijanye n'iterambere no kugamburukira indongozi vyamye bibaranga. Yarabasavye kandi ko bakwiye kongereza umurindi w'ibikorwa mu guteza imbere intara yabo, mbere abasezeranira kuzoshigikira imigambi yari yaratangujwe na nyakwigendera nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Kurikire umuvugizi wiwe Karegwa Ndenzako. Agitanguza iyo nama nyenicubahiro umukuru w'igihugu yabanje gushimira yongera keza abanyakarusi n'indongozi zabo ku bikorwa baranguye n'inyifato bagaragaza kuva mu mwaka wa 2005. Yamenyesha ati mwebwe ntimungoye, ati mwebwe mubwirwa rimwe mukumva gatanu, ati biraryoshe guheka uwisimbiza. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko naho biruko hariho byinshi bagikeneye kwiga, bagikeneye gukora. Muri ivyo harimo kumenya kuzirikana neza igihugu cy'u Burundi, bakamenya amabanga n'amateka vy'igihugu, na cyane cyane mu inzira nkuko yabamenyesheje inzira irashe yo kumenya iyo uja no kumenya ubwa mbere iyo uva. Yaciye rero atandukira higabane ca leta mvyeyi, arabamenyesha iyo leta mvyeyi kandi ariyo yitwa leta nkozi, arabamenyesha muri ico higabane ibiranga leta mvyeyi n'ingene bo birangura. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza gusozera isemo yatangujwe n'uwo yakoreye mu ngata imboneza kizigenza mu kuzirikana igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza, niko kumenyesha yuko inyuma y'izi ngendo mu ntara kugira ngo ararike abarongozi mu ntara azoca atanguza isekeza ryo kwigisha abarundi ibijanye n'indero runtu, ibijanye n'ubutungane hamwe n'ibijanye n'ubumwe nyabumwe aribwo soko ry'amahoro n'iterambere birama. Umukuru w'igihugu mu mpanuro nyinshi yatanze yasavye abarongozi kwamana ntaryo bakora bazirikana ko ari abavyeyi b'abene gihugu, ivyo bakora vyose bakabikora babikorera umwene gihugu, bakazirikana yuko iterambere nyakuri, iterambere rirama rikomoka ku mwene gihugu rikongereka mugarukako, ati ntihagire ukora ibintu nk'uvyikorera uko vyava bihereza kumwikorera. Ahejeje iyo nama Sebarundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baciye bagendera umusozi wa Gashanga muri komine Bugenyuzi ahagiye kurangurirwa imigambi y'uburimyi n'ubworozi. Mbere kaciye kaba karyo ko kwirabira ibiraro bibiri vyo kuruzi Ndurumu vyubatswe n'abene gihugu bihuza komine Buhiga na komine Bugenyuzi. Sebarundi yaciye kandi abandanya ku musozi wa Canzikiro ahariko hakorerwa imigambi ikomeye y'uburimyi n'ubworozi bw'ibitungwa binini binini na bito bito hamwe n'iyororero ridasanzwe ry'amafi. Twabamenyesha ko uwo mugambi wahaye akazi abene gihugu bangana 1000. Umukuru w'igihugu akaba yaciye yishikira kwirabira ikiraro gihuza Buhiga na Bugenyuzi kigiye gusubirwamwo vuba mu ntumbero yo korohereza uruja n'uruza muri ayo makomine. Aha niho dushoreje ikiganiro cuno munsi. Imana ibahezagire.